Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije amahoro y'Imana, bakunzi b'Imana kandi bakunzi b'ikiganiro Saveur Divine. Amahoro y'Imana abane natwe twese. Muri kumwe na mwene So Kaneza Benigne. Imana iduhezagirane twese. Turabandanya inyigisho zacu twatanguye muri iyi ndwi zo kuri Aburahamu sokuruza w'abizera. Turasoma amajambo y'Imana twishimikiza ari mu gitabo c'Itanguriro igihimba ni ca 13. Turasoma duhereye ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 17. Turaza gusimba kandi tubandanye dusome mu gihimba ca 22 duhere ku murongo wa 15 tugeze ku murongo wa 18. Yesu aduhezagire, amen. Dusome. Uhoraho yongera gusezeranira Aburamu. Loti amaze gutandukana na Aburamu, Uhoraho abarira Aburamu atunamura amaso yawe, uhera aho uhagaze aho witegereze iburaruko n'ibumanuko n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Iki gihugu cyose ubonye ni wewe nzogiha n'uruvyaro rwawe gushitsa ibihe byose. Kandi nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'umukungugu wo hasi, namba umuntu yoshobora guharura umukungugu wo hasi, n'uruvyaro rwawe narwo guharurwa. Va hasi ugendure iki gihugu iyo kiva kikagera, kuko ari wewe nzogiha. Aburamu yunguruza amahema aragenda, aba iruhande y'ibiti vy'amamure vyitwa imyeroni biri Heburoni, ahubakira Uhoraho igicaniro. Dusome mu gihimba ca 22 duhereye kuri 15. Maze umumarayika w'Uhoraho ari mw'ijuru arongera ahamagara Aburahamu ati, ndirahiye ni kuhoraho agize, kuko zivyo ntunyime umwana wawe, kandi ari kinege, eka mbere no kuguha umugisha nzoguha, kandi no kugwiza nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru canke n'umusenyi wo kw'isesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi barwo. Kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohega umugisha, kuko wanyumviye. Amen. Imana ishimwe cane. Inyigisho zacu twatanguye muri iyi ndwi zo kuri Aburahamu sokuruza w'abizera izo tugiye kubandanya. Aburahamu yiswe sekuruza w'abizera kuko yizeye Imana. Niwe yayizeye atarayibwirwa n'umuntu n'umwe. Twebwe wa kino gihe turasoma mu ijambo ry'Imana, turasoma guhera mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha hose, n'ibindi bitabo byose vyungiriza Bibiliya turahasoma kandi tukabona amakuru y'Imana. Ariko Aburahamu yizeye Imana ata muntu arayimubwira, nta bitabo yari bwayisomemwo, ntayibwiwe na se, ntayibwiwe na sekuru, ntaho yayumvise, ariko arayizera atarayumva ahantu na hamwe. Imana yaramuhamagaye imubwira ngo ayikurikire agende mu gihugu izomwereka ko azojamwo. Aburahamu yumvira Imana kubwo kwizera, arahaguruka aragenda atazi yaja,
ariko yizera iyamuhamagaye. Mu byatumye yitwa sekuruza w'abizera kirimo ko yizeye Imana akayikurikira atarayibwirwa atarayumva, ariko akayizera akajana nayo akagenda mu gihugu Imana imubwiye ko akwiye kujamwo. Amaze kugenda muri ico gihugu yarashitseyo. Muri iki gihimba ca 13 twasomye, amaze gushika muri ico gihugu Imana yamuhamagariyemwo akakibamwo. Imana yaramusezeraniye ko izomuha uruvyaro, kandi ko ku ruvyaro rwiwe ariho isi canke abari mu isi bose bazoherwa umugisha. Igihe Imana yamusezeranira uru ruvyaro, yarabana n'umugore wiwe Sarayi, ntiyari bwabe Sara, yaracitwa Sarayi. Iki gihe ijambo ry'Imana mu itanguriro igihimba ca 11 ku murongo wa 30 haratubwira ngo Sarayi umugore wa Aburahamu yari ingumba, yari intavyara. Donc ico gihe Imana imusezeranira, Aburahamu na Sara bari bazi neza ko badashobora kuvyara, ariko Imana iramusezeranira imubwira ko izomuha uruvyaro, kandi ko uruvyaro rwiwe ruzongana n'umusenyi wo kw'isetsero ry'ikiyaga, ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzongana n'inyenyeri zo kwijuru. Aburahamu ntiyaravye ico Sara yarari, ntiyaravye ko Sara yarari ingumba, yizera iryo jambo Imana imubwiye araryakira. Igihe c'Imana carageze. Mu majambo tutasomye kuko umwanya ari muto, igihe c'Imana carageze, Imana iha uruvyaro Aburahamu na Sara, bavyara umuhungu Isaka nk'uko isezerano ry'Imana ryari riri. Isaka yaravutse arakura, Imana nk'uko yari yarabisezeranye aba umwana mwiza kandi w'igitangaza. Hageze igihe mu gihimba ca 22 aho twasomye, usomye imbere y'aya majambo twe twasomye, Imana yaragejeje Aburahamu iramusaba ngo atange Isaka kw'ikimazi. Aburahamu Imana imaze kumusaba Isaka, ntiyigeze na gatoya ngo ayibaza ati kubera iki ushatse kumutwara, ni kinege canke niwe wari warambwiye ko azova ko uruvyaro rwanje. Ariko Aburahamu yemeye ijambo Imana imubwiye, atiriwe arabaza. Ijambo ugiye gusoma aravuga ngo mu gatondo azinduka kare agenda gutanga Isaka kw'ikimazi. Aburahamu ntiyigeze abaza Imana ngo kubera ko ushatse kumutwara kandi ari we wari warambwiye ko azova ko uruvyaro rwanje. Aburahamu yizeye Imana, yizera ijambo Imana yari yaramubwiye yuko kuri Isaka ariho uruvyaro rwiwe ruzokomoka, kandi ari hazokwitirirwa sekuruza w'amahanga. Ugiye gusoma mu gitabo c'Abaheburayo igihimba ca 11 ku murongo wa 19 haravuga ngo kuko yishimiye yuko Imana ishobora no kuzura abapfuye. Aburahamu yagiye gutanga Isaka, ntiyizera yuko hariho intama izoboneka ngo icungure canke isubire mu kibanza ca Isaka kw'ikimazi, ariko yagiye kumutanga yizeye Imana yamubwiye yuko kuri Isaka ariho hazova uruvyaro rwiwe, kandi ko ariho azokwitirirwa sekuruza w'amahanga. Yizeye ko Imana ishobora no kuzura n'abapfuye, aravuga ngo ndagiye kumutanga. Imana nishima kumutwara, ndizeye Imana izomuzura, kuko yarambwiye ko kuri Isaka ariho isezerano ryanje rizosohorera, hakava uruvyaro rwanje nkitirirwa sekuruza w'amahanga. Aragenda arabikora. Amaze gushikayo, musoma ijambo ry'Imana murazi ko habonetse intama isubirira Isaka. Isaka aracungurwa, ntiyaba agitanzwe kw'ikimazi. Imana itanga intama yo kumusubirira. Muri iki gihimba ca 22 ku murongo wa 15 kugeza kuri 18, Aburahamu yaratanze umwana wiwe kw'ikimazi, aremera atiriwe arabaza Imana. Yashitse ku mutima w'Imana, yashitse ku nyota y'Imana. Imana iravuga ngo Aburahamu
menye neza ko unyizeye. Iramubwira ngo kandi no kuri iki naco ukoze ukemera gutanga Isaka yari kinege, iki naco ndakikwandikiye kandi ndakikwemereye, nzoguha umugisha no kugwiza nzokugwiza, uruvyaro rwawe nzorugwiza, kuko wemeye kunyumvira. Bene data, kwizera Imana no kuva muri limite, no kuva muri logique, no kuva mu bintu umuntu yobonesha amaso akavuga ngo harenze ngaha ntivyokunda, no kuva muri domaine de définition umuntu akarenga hirya y'akarimbi kashinzwe n'abantu canke kashinzwe n'ivyo tubona, akizera Imana. Ni hirya y'ibigaragara ukwizera Imana kugaragarira, ni hirya y'ibiboneka ukwizera Imana kugaragarira. Aburahamu yizera Imana, ayizera mu bitaboneka, mu bitari ivyo kwizerwa, Imana imuharura ko kugororoka. Aburahamu yitwa sekuruza w'abizera, ni sokuruza wacu twese. Twizera Imana tuhagaze ku kintu na kimwe, tuvuye mu bigaragara, tuvuye mu biboneka n'amaso yacu, niho kwizera Imana kwacu kuzoba guhagaze vy'ukuri. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo utizera ntashobora guhimbara Imana. Twizera Imana tudahagaze ku kintu na kimwe. Imana ibahezagire. Amen.